wahitanywe n'umuriro nabwiye ntituze turarondera ngo urupfu n'imfane. Ntituze turarondera urupfu n'imfane. Ubwa mbere nuko hariho n'abapfiriye mu bitaro. Bose hamwe duteranije twamaze kuronka abitavye Imana 46. Hari abitavye Imana bari mu bitaro. Hanyuma ndagira ndabwire yuko ngoma ndabwira abarundi, hariho abarundi bipfuriza ikibi gusa, uburundi batipfuza iciza. Muvuze yuko batarafubwa. Mushaka ndakuduka naje kukwereka aho imva ziri. Aha uvuga ko atavyuze. Gusa kubera wa mutima wo kuvuga nabi gusa igihugu ntibabahamvye ntibageze kwenye ubesha makungu yumva. Genda twata murundi atazi ko bafubanwe iteka. Nikimenyamenya n'igisabisho caravuze. Mugabo ubu nyene urabesha makungu cyangwa wibaza ko je ntazi ntamenye ubuzima bw'igihugu. Ngira ngo mwaje kumpima mwumve ko ntazi ubuzima bw'igihugu. Arimwe mubizi kundusha. Ari ngorane nyinshi abarundi dutegereza gukira. Nkubu yupfa umudugo kabaza bura amatari utimbegura amatari womenya abantu barafubwe ko jewe ntabimenye wonyereka bafubwa amajaye mugizo ngufu ntazo wigeze ugira urinde kuri stade untesha umwanya uwo mwanya niwo twari guteramwe imbere none udusubije inyuma nkaha isaku nko muri site usanga uri kuravuga ntibarahambwa urumumenyesha makuru nkaho usanga kuri za Twitter uri kurabivuga ubesha. Hanyuma rero murumva yuko nyango nishe bikwiye n'icyubahiro kuri ico yabaje ati mu yandi mabohero bakingiye ibyabaye Igitega ntibize bisubiye. Ndagenda kubwira ikintu ca mbere ujya muriro wamutse ku bugaba bw'abari bafunzwe babikora mu kinyegero. Twebwe ikintu ca mbere nuko amabohero yose dutereza turiko turasubira kuyisanura kandi twace rivuga tuti tuyisanure mu buryo bugezweho kugira ngo twirinde ibintu ngizo ayo masanganya ameze gutyo. Rero nosaba nabo bapfunzwe bumve ko nabo nyene bakwega karambaraye kandi nta urerekana n'umurerekana ariko atari bijuju. Murumva baba bafise udutelefone, utwo telefone baratunyegeza bagaja kurondera igende bagasharija binyegeje. None nk'ivyo tufatiki twavuga tuti ibintu byose rero bituma biba umuyaga nkuba tubikure. Baremera mugabo kubwangingo dushaka ko twubaka amabohero mu buryo bugezweho kugira ngo bishoboke yuko amasanganya nkayo yogabanuka hose. Rero twari dusanzwe turiko turiyumvira no mu yandi mabohero yose ingene tububaka neza ku buryo ikibi nivyo chama cyashitse mugabo nta muntu n'umwe wacifuza. Dutegerezwa rero gukinga nibaza ko ngaho ico ni kibazo dutegereza gutorera umuti.